Ndabaramukije bakunzi ba Mashariki TV muriko muradukurikirana nkuko mubibona turi ahantu bita Nara ni mu gihugu ca Tanzania ku mugwa mukuru wa politike wa Tanzania Dodoma. Aha niho turi tukaba kumbure kubatahazi ugereranije naho Burundi buri kumbure naho ico gisagara kiri ca Dodoma ni ku birometero bigera ku majana 921 uvuye ku mupaka canke kurubibe igihugu c'u Burundi gihana na Tanzania uciye Ikobero ni mu ntara ya Muyinga eka mbere no kurubibe Kabanga ni Ingara mu ntara ya Ngara ni mu gihugu ca Tanzania. Nuko nkuko mubibona hano turi ni mu kibanza ubona yuko kiriko kirubakwa gitanguye kubakwa ariko kandi uri kuraraba ni kibanza cagutse cyane aho ishirahamwe risanzwe novuga ati rihingura umwavu wa kijambere uvanze n'umwavu w'ikirundi novuga yuko ari umwavu w'ikirundi biboneka yuko rero bafashe intumbero yo kuvuga ati bakwiragize uwo mwavu kuko basanze ari umwavu kumbure utonona isi utonona urusi aho kumbure bashoye kuba bawushira rero bikaboneka yuko ari umwavu ujana novuga ati utuma isi yimbuka itashoye kuba yononekara nk'imyavu twagiye turabona igenda iva hanze. Nuko rero turi muri kino kibanza aho ishirahamwe ITRACOM risanzwe rifise ishami gitwa fomi mu Burundi rihingura uwo mwavu rero bikaboneka yuko bashoye kuba bagura baravuga ati reka twegere mu gihugu ca Tanzania dushoye kuba tuhubaka ihinguriro rinini ry'umwavu eka mbere bace bagita ITRACOM Fertilisant Limited akaba ari ihinguriro rizoshobora kuba rihingura umwavu mwinshi cyane ku buryo bazoshobora kuba bagaburira umwavu novuga ati ibihugu bya East Africa byose bigakwigwa umwavu hari Kenya hari Urwanda hari Ubuganda eka nibindi biri muri East Africa bigashobora kuba bironka umwavu umeze neza wo kugira ngo abarimyi bashobore kuba bimbura ariko kandi batoshoboye kuba bonona urusi rwabo. Rero nishirahamwe rinini rigiye kuba ryubakwa uyu munsi rero biboneka yuko bari kubikorwa bigeze novuga ati ku rwego rutari ruto aho tubona yuko bamaze kuba batangura umushinge baraduza inkingi kumbure hari byinshi bimaze gukorwa nishyirahamwe rero rizokoresha abakozi bagera ku bihumbi 10 bose urumva yuko ari shirahamwe rinini cyane. Ibyo bihumbi 10 rero bakazaba bakorera muri kino kibanza hakaba nabandi bazoshobora kuba bakorera kumbure hirya no hino. Rero ubushobozi bw'ifumbire akaba ari amatoni ibihumbi amajana 600 ku mwaka urumva yuko ni ibintu bikomeye cyane ibintu novuga ati bihimbaye. Rero nuko kuri uno munsi bikorwa bihari akaba ari umunsi wo kugurura icese wo kushira ibuye rya mbere ku mushinge novuga ati gutanguza icese ibikorwa byo kubaka runo ruganda rwa ITRACOM Fertilizers Limited. Nuko biboneka yuko rero ibirori biza kuba bitegwa iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste NDAYISHIMIYE ariko kandi aza kuba abikorana na Samia Suluhu Hassan akaba ari umukuru w'igihugu ca Tanzania aho baza kuba bashira ibuye rya mbere ku mugaragaro yuko ibikorwa bitanguye nyezina kuri runo ruganda ibikorwa byo kubaka. Rero kubijanye n'iri shirahamwe canke uru ruganda ITRACOM bo bavuga bati nubwo ibikorwa ari byinshi nubwo hateganijwe kubakwa ibitari bike bavuga bati mu bihumbi 2022 baravuga bati tuzoba dutanguye kuba duhingura umwavu wa kijambere uvanze n'umwavu w'ikirundi niko no bivuga kumbure umwavu kama bituma isi idashobora kuba yononekara ariko kandi tugiye turaraba nko muri urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize mu gihugu ca Tanzania na cyane Dodoma mu kwerekana icubahiro bagiye bararasa bya bikoho ya mizinga
21 bakaba babirashe ahitwa Icamwino. Nuko rero uko niko ibikorwa byagenze, ariko kandi ivyo bikorwa tubaza kuba tubibashikiriza neza na neza mu masaha yo hanyuma. Muraza kubikurikirana ibijanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu ca Tanzania, na cyane cyane ku mugwa mukuru wa politike wa Tanzania, Dodoma. Murakoze.